Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abarundi bari mu bibazo bidahera kubera intwaro ya CNDD-FDD, intwaro imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abanyagihugu batari bake bakaba batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho, kuko ibikorwa ariko arakora ni ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni, byerekana ko ubutegetsi bwiwe ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi, mu gihe mu minsi yaheze amakosa yose yahoraga ayagiriza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni, akavuga ko ari we atuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, akavuga ko ari we atuma isukari itaboneka, akavuga ko ibibazo bikomeye biri mu gihugu ari ukubera General Bunyoni, aho yavugaga ko nyine General Bunyoni ashaka ko abanyagihugu ishavu riduga amaze bakajya mu mabarabara bakamagana Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba yarabisiguriraga abarundi nyine avuga ko ariyo mpamvu nyine yamukuye mu mabanga, ariko igitangaje kandi cyanateye ubwoba abarundi nuko kuva aho General Bunyoni yakuriwe mu mabanga akanapfungwa, n'ubundi ibintu byabandanije kuba bibi cyane. Ibyahise byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo akure mu mabanga ndetse anapfunge General Bunyoni atari ukugira ngo atunganirize abanyagihugu, ahubwo ko ari ukugira ngo akomeze ubutegetsi bwiwe, na rirya byabonetse mu rubanza rwa General Bunyoni, kuko General Bunyoni ntabwo yigeze abazwa ku byaha by'agahomeramunwa yakoreye abarundi, ahubwo yabajijwe ku byaha bidafise aho bihuriye kandi bidafise ishingiro. Biboneka neza nyine ko ari remetanya yakorewe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo amwigize kure y'ubutegetsi bwiwe, ariko abahinga mu bya politike baraba ibijanye n'u Burundi bakavuga ko ahantu igihugu kigeze ahantu habi cyane, kuko abanyagihugu bari mu buzima bubi cyane kubera intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka ko atagisubizo na kimwe afise cyo gutunganiriza abarundi, ko byamaze kwibonekeza ko amajambo avuga ataho ahuriye n'ibyo akora. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye arabana n'ibiriko biravugwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi isinzi batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gupfuma agatanga imihoho, kuko biboneka ko ntaco ariko aramarira igihugu. Ni byinshi nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, tukaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mugambwe ku butegetsi, aho Ndikuriyo ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abanyagihugu, mu gihe abona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutakaza ingufu, kandi akabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibikorwa ariko arakora ari ibikorwa bigayitse cyane kandi biteye isoni. Murazi nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe inzira yiwe, afata inzira itandukanye n'iy'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigizeyo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko hakaba nabo n'abari kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu ariko arakora ari ubuhemu bukomeye cyane, ariko arakorera umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse bakanamwagiriza amakosa menshi atandukanye. Akaba ariyo mpamvu hari akarwi gakomeye cyane kiganjemo nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamurwanye amaze bamutembagaze ku butegetsi. Ni byinshi nyine twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyona kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro by'ubuwambere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire ku majambo akomeye Ndikuriyo yashikirije
aho yari ariko agendera amazone atandukanye akerekana neza ko ibintu bihindutse abarundi bashobora kubaho neza, ariko byose nyine akabivuga yerekeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine agomba gukurwa ku butegetsi. Umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD arabandanya kugendera abagumyabanga mu mazone yo mu ntara ya Burunga, aho nyine ariko arakora ibikorwa bitandukanye ariko byerekana nyine ko ari we ari kwereka abarundi ko ashobora gukura igihugu mu manga kimazemo imyaka myinshi. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 Kigarama 2023 ariko agendera amazone yo muri komine Matana atari bwashikirwe. Urwo rugendo yaruhereye muri zone Muheka. Muri iyo zone Nyiriteka Ndikuriyo Reveriyano yatanze impanuro zitari nke zerekeye gukurikirana igihugu no kuzigama umugambwe. Yaboneyeho kandi kubatumira kugwiza abanywanyi muri iyo zone Muheta, kuko biboneka neza ko abanywanyi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari batanguye guta umugambwe kubera ko babona nyine ko umugambwe ataho ushobora kubashikana, ariko Reveriyano Ndikuriyo akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo akomeze umugambwe, mu gihe nyine yagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ari we ashaka gusambura umugambwe, aho ari gufata abakoreye umugambwe bimwe biboneka akabegeza kure y'ubutegetsi. Kubera ko ugutekana kw'igihugu gutangurira ku kugira ingo zitekanye, Nyiriteka arasaba abagumyabanga kubyara ku rugero hamwe no kubaka ingo z'iteka. Yagize ati Imana yaraduhaye ubwenge bwo kwiyumvira ingene tuzobaho muri kazoza. Dutegerezwa kwiga neza ingene abadukomoka ko babaho neza, ibyo nabyo bigashoboka ari uko nyine twateguye neza ibizabatunga mu minsi iri imbere. Yabemereye ko umugambwe ugiye gutunganya inyigisho z'urugo. Kubwiwe ibyo bizotuma tugira igihugu gifise intwari. Akibutsa ko umugambwe CNDD-FDD wubakiye ku ntwari, ubutwari nabwo buva hasi. Ikindi yibukije abagumyabanga ni ukubumbatira amahoro n'umutekano byo soko by'iterambere. Izindi mpanuro yatanze ni izerekeye kuja hamwe kugira bubake intara ya Burunga. Ni muri iyo ntumbero yabahanuye guheba inzigo z'akazi zimaze iminsi zibonekeza mu banyagihugu, akavuga nyine ko bagomba gufatanya kugira ngo bateze imbere intara nshasha ya Burunga, ariko nyine byose bigakorwa mu ruyeri rukomeye cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka ko nyine yahemukiye umugambwe n'igihugu, mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo aho abandanya kuzenguruka mu mazoni yose agize igihugu cy'u Burundi, yerekana nyine ko ari we wegereye abanyagihugu, kandi akerekana ko ari we ufise intumbero nziza ishobora gukura igihugu mu manga Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugituramo. Tuvuye kuri iyo nkuru yerekeye ibyo Reveriyano Ndikuriyo yari ariko aravuga, amakuru yacu tuyabandanirize kuri ino nkuru yiriwe ivuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi batari bake bariko baranenga impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu butegetsi, ariko bakavuga ko ibi byose ariko arakorera abarundi byanze bikunze mu minsi iri imbere ashobora kubibazwa. Igenwa rya Jean Anastase Hicuburundi muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ritera ibibazo byinshi cyane. Inama nkenguzamateka yaraye yemeje amazina abiri y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo mazina yarungitswe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abemejwe ni Jean Anastase Hicuburundi yahora mu murwi ujejwe amatora, bene George Bigirimana. Uyu wa kabiri ntaho tumuzi, ariko Jean Anastase Hicuburundi arazwi cyane kandi biraboneka neza ko yakoze ibikorwa biteye ubwoba. Amacakubiri n'urwango ku mbuga ngurukana bumenyi nibyo byamuranze. Jean Anastase Hicuburundi arazwi rwose ku mbuga ngurukana bumenyi. Akunze kuboneka ku rubuga rwa Twitter canke X ariko aratuka abantu, cyane cyane abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni banyagupfa, twarabibonye kenshi arikwiyamiriza iyo tuvugiye umunywanyi wa seneri anyurujwe. Abonye uwo tubajije ibyiwe aca yihutira kumwita umwansi w'igihugu.
biramwankira kwihangana na gatoya abonye ubutumwa butabariza uwagiriwe nabi n'ubutegetsi. Bumwe mu turorero twashoboye kwisomera ni aho yariko aratuka umumenyeshamakuru Frank Kaze yumvise ko ari umuhutu ko se yishwe mu mwaka w'1972. Jean Anastase Hicuburundi ntashobora gutahura ko imfubyi yo mu mwaka w'1972 idakorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Yaramututse aramutuka kandi amubwira amajambo akomeye anateye ubwoba. Akandi karorero naho atuka umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu kubera yari ahejeje kwerekana ingene amakuru ya Iwacu ku nyigisho z'amacakubiri zahora zitangwa na Ken Claude Nduwimana yatumye uwo Ken Claude yirukanwa mu murwi severe. Jean Anastase Hicuburundi yari yifatiye mu gahanga umuyobozi wa Iwacu Antoine Kaburahe, amwita uwuteye isoni, ashiramwo imvugo zijyanisha abarundi, anemeza ko iyirukanwa rya Ken Claude akari agakosa ka severi ko yategerezwa kugarukanwa byihuse mu kazi. Muri 2019 mu gihe yari muri Sena, Jean Anastase Hicuburundi yavuze ko hategerezwa gukorwa ibishoboka ibinyamakuru byigenga bikatuzwa. Kubwiwe ibyo binyamakuru nibyo byatumye mu mugambwe wabo CNDD-FDD habamwo abiyonkora bakiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza abo bita abafroderi. Jean Anastase Hicuburundi yagiriza ibinyamakuru byigenga amabi yose yashikiye igihugu c'u Burundi. Imvugo ya Perezida Ndayishimiye iratandukanye n'ingiro ndetse n'ibyo akora akaba aribyo biri kwereka abarundi bose ko Perezida Evariste Ndayishimiye ata mugambi mwiza afisiye abarundi. Jean Anastase Hicuburundi agenwe inyuma ya Prosperi Ntahondwamiye aherutse kugenwa ngo arongore Sene kandi yari umuvugizi wa leta, ni ukuvuga umuntu azwi neza uruhande akorera mu bazoja mu matora. Nico kimwe n'ingenwa rya Sylvestre Nyandwi muri Sene mu gihe azwi amabi yakoreye abo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Birumvikana ko Perezida Ndayishimiye agena abantu bazwi ko badahuye n'amabanga abarungikamwo. Mu bihugu byisoneye umucamanza bashira muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aba ari nta makemwa, umuntu w'umushingantahe yitonda azwi ko ataho ahengamiye muri politiki. Kugena mu rwego nk'urwo umuntu yirigwa arerekana urwanko rw'amoko, umuntu adatahura uburenganzira bw'abarundi buvuzwe mu ibwirizwa shingiro, ni ikimenyetso ko uwamugenye adakeneye ko aja gutunganiriza abarundi bose. Iyo sentare ifise ijambo rya nyuma mu matati y'amatora. Nimba umuntu azobona ko arenganijwe na Sylvestre Nyandwi akacaja kwitwara kwa Jean Anastase Hicuburundi, urugendo rwa demokarasi ruracari rurerure cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Perezida ahora arira kubera abacamanza barenganya abanyagihugu, ahora ashavura akavuga amajambo aremereye kubera abakozi ba leta badatunganiriza abarundi, ariko hageze kugena mu mabanga akomeye agahitamwo abo azi neza ko bazokora ibyo avuga ngo aranga. Hari benshi bavuga ko kimwe mu byerekana umukuru w'igihugu kimurimwo ari agaciro k'abantu agena mu mabanga akomeye ngo bamufashe. Abo nibo koko baba bahuye n'ibyiyumviro byiwe. Ya marira ya Perezida Evariste Ndayishimiye ni ya majambo meza, ubwo si bwa buswahili ubujanja yatubwiye nyine busanzwe bumuranga nk'uko nyine yabivuze, ariko bigatontuza abarundi batari bake babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo aba ariko arababwira ari uruhendo rukomeye cane kandi akaba ari ibintu bibabaje cane. Ariko benshi bakavuga ko ikibi ukora kikugaruka byanze bikunze. Hari muri 2020 Petero Nkurunziza yari akiri ku butegetsi, Generali Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano kandi akaba yarakoze ibikorwa byinshi bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, azi neza ko ibyo bintu bitazigera bimugiraho ingaruka zikomeye cane. Liyetona Generali Gervais Ndirakobuca yari umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza. Umutegetsi yegereye abo bantu yaranyagiye umugambi mubi bari bafise, bari bipfuza gusubizaho igihano co gupfa. Integuro yari gukorwa kandi igakorwa n'abo bategetsi bose, ariko biboneka ko byari kubagiraho ingaruka zikomeye cane kuko byarabonetse neza ko mu nyuma
ibintu byahindutse cane ariko bikaboneka neza ko ata cyigisho na gito bihereza abandi bategetsi basigaye mu mabanga. Intumbero ntiyari iyo guhasha inkozi z'ikibi ahubwo bari bipfuza ingene ico gihano vyokunda ko gifata abagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza ku wa 13 ukwezi kwa gatanu 2015. Baguma bibaza ingene boronka uburenganzira bwo kwica abo bantu. Hari uwariye umutima amenyo arashobora gusigurira umwe muri ibyo bihangange ati erega nyakubahwa naho mwosubizaho ico gihano nticofata abo mwibaza. Itegeko rishasha ntirifata ibyaha byakozwe imbere y'uko iryo tegeko rijaho. Nimwasubizaho igihano co kwica kizofata abazokora ibyaha muri kazoza, ntikizofata Cyprien Ndayirukiye canke Godefroid Niyombare. Uwo mutegetsi abyumvise yarababaye cane, mbere na rya tegeko aca arariheba. Byari itegeko ryerekeye abantu yanka, ntabwo kubwiwe ryari itegeko ry'igihugu. Iyo ryemerwa mu bunyoni aba yaraciriwe urwo gupfa nk'uko nyine yakatiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Iyo itegeko risubizaho igihano co gupfa ryemewe riba ryarahushije abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, ariko ntiryari gusiga bunyoni. Bunyoni nico aba ahawe kandi akagihabwa n'abateguranye iryo tegeko ry'ikibi. Muri 2019 ubutegetsi bwa Nkurunziza na Bunyoni bwarafashe ingingo yo kutunyaga amavuta atanurubanza baraducira. Ibyacu barafatwa biragurishwa. Ico gihe abamenyesha amakuru barambajije ico ndabivuga ko nabibukije ijambo navuze muri 2013 igihe bariko basohora mu nzu umuryango wa Justin Nyababeto mu Ngagara. Nagize nti abategetsi muriko muririhenda cane mu guhungabanya uburenganzira umuntu afise bwo gutunga no gutunganirwa mu byiwe. Bategetsi uyu munsi ni mwebwe mwenyine muriko muriha amatungo atagira uko angana. Mufise amazu n'amatongo by'umurengera. Aho kwiyumvira amategeko akingira ubutunzi bwanyu, muriko mutumenyereza ko ubufise ubutegetsi azonyaga amatungo y'abatabufise. Uyu munsi ni twebwe ariko ejo ni mwebwe, igihe nico kizoba icabona. Kandi koko uko yabivuze uwo ni Pacifique Ninahazwa ariko arabivuga niko byagenze, uko General Arengeme Bunyoni yaciriwe gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse no kunyagwa amatungo yiwe yose. General Bunyoni yakora ibyo bikorwa by'inzigo akabagirwa ko atazokwama ku butegetsi. Abandi yabanyaze inzu imwe canke ebyiri, ariko nawe yanyazwe amazu menshi cane. Aho nibivuga ndetse anyagwa n'ibindi byinshi cane byerekana nyine ko ubutegetsi byanze bikunze bushobora kuguhinduka. Ejo ninde azoba aramukiwe? Umuntu wa mbere ariko arinoriza ko amatungo muri kino gihe ni General Evariste Ndayishimiye. Amatungo y'abanyagihugu muri komine Bugendana yarayamaze ku kiciro yishakiye. Igihugu cuzuye imirima n'amararo byiwe. Amazu mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi aguma agura igitoro mu gihugu cagiye mu minwe y'umukenyezi wiwe. Isoko ry'ifumbire ariko araryigarurira buke buke. We n'abagenzi be bari mu mugambi wo kuzokwigarurira isoko ry'ubukwavu bakoresheje amafaranga y'igihugu. Abana biwe baronka amamiliyaridi mu masoko atandukanye. Umukenyezi wiwe yiha ibyo agombye mu gihugu. Ndayishimiye arafatanije umutahe n'abimba ubutare. Nibaza ko atari mayondori yompinyuza. Uwa kabiri yiha ibyo ashatse muri kino gihe ni General Gervais Ndirakobuca. Ntatinya kugura inzu ihagaze ku miliyaridi 3 canke 4. Ntatinya kwerekana amahegitari y'amatongo afise. Aho nituvuze Reverien Ndikuriyo we ufise byinshi gusumba abo bose. Mbega hari uwovuga amatungo ya General Prime Niyongabo akayaheza? Abo bose barafata ingingo zo kunyaga abandi urukomba amazi, ariko bakibaza ko ibyabo bizoguma bihagaze. Niyo umwe muri bo ashikiriwe ntibashobora kwibaza ko nabo byabashikira. Ikibi cama kigenewe abandi gusa. Bategetsi ndasubiriye kubahanura naho nzi ko muza kunyita amazina mushatse. Mushireho amategeko yubahiriza amatungo y'umuntu wese. Nimushireho ubutungane bukomeye buzubahiriza ayo mategeko. Nimwiyumvire ubutungane bwubashe kandi bukomeye ku buryo ubufise ubutegetsi atazatamika ubwo butungane ijambo. Nimwiyumvire amasentare muzoburanirwamwo namwe. Nimwiyumvire ubusho bwiza muzopfungirwamo namwe.
uyu munsi ni bunyoni, ejo ni mwebwe, kandi ejo si kera, ejo ni ubu ngubu. Byose nyine bikaba byari biriko biravugwa n'uharanira agateka k'azina muntu Pacifique Ninahazwe ahanura indongozi ngaha mu gihugu c'u Burundi ziriko zirakora amakosa menshi cane.